Ibiro vy'umukuru w'igihugu, ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi hamwe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati, umutekano n'iterambere kuri bose, nizo nzego abakorera mu gisata c'abigenga bacungera umutekano bamaze gushikiriza ingorane bafise. Abo bakozi bahurikiye mu runani rw'amasendika y'abakorera muri ico gisata rwitwa Febusitraseg, bavuga ko ibibazo vyabo bihagaze ahanini ku kudafatwa neza mu kazi kabo nk'uko amategeko agenga akazi abitegekanya. Amasoko yacu avuga ko mu mwaka uheze, mu gihe umukuru w'igihugu yakira abaserukira amasendika y'abakozi mu Burundi, mu vyo bamushikirije harimwe n'ibibazo birangwa kubo benshi bita abasiti, maze abemerera kugira ico akoze. Ivyahaye icizere abo bakozi narirya banavuga ko mu kwezi kwa kane uno mwaka ubushikiranganji bakukira bw'umutekano bwari bwatanze ikiringo ntarengwa ku bakoresha ngo ivyo bibazo bibe vyatorewe inyishu. Inyuma nyene twabwirwa ko abakoresha babonanye n'uwujejwe ibintu vya gardiennage mu gipolisi, babwirwa ko bahawe ikiringo c'amezi atatu utazoba arakurikiza ivyo bavuganye ko uwo muntu azohanwa. Inyuma y'amezi yaba batanu atakirahinduka, abo bakozi bamenyesha ko icizere cabo gisa n'icaheze. Aha bafatira ukungene n'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bwari bwafashe ya mbere inyuma y'umubonano n'umukuru w'igihugu butabandanije bwitaho ingorane zabo. Na ministre wa fonction publique bahaye umubonano baravugana, yategetse abakoresha ko boca gushira ibintu mu ngiro, amaso yaheze mu nzira. Twosaba leta ko yohagurukira ico gisata ca gardiennage tugafatwa nk'abandi bakozi. Muri kino gihe abo bakozi bavuga ko bihweje ukuntu ingwane zabo zidatorega umuti, bafise amakenga ko abakoresha babo boba batanga ibiturire kugira ngo ntihagire inyishu irashiboneka. Mu ruganda rwa RPA twarondeye umushikiranganji w'intwaro yo hagati, umutekano n'iterambere kuri bose, Martin Interetse, ariko ntitwashoboye kumuronka kubera batubwira ko ari mu kibanza ca kure. Mu makuru yacu yo hanyuma tuzogaruka mw'idonido kuri izo ngorane abakorera mu gisata c'abigenga bacungera umutekano bamaranye igihe kitari gito zisa n'izananiranye gutorega umuti.